isaha 6 zirenze ku minota 10 akaba umwanya mwiza gutega amatwi amakuru natushikizwa na mugenzi wacu Bigirimana Armel. Ndakora mu kijeno ngenda guhikaze Armel. Ndakora mu kije ciza. Turi ku musi wa mbere igenekerezo rya 22 Rusama umwaka wa 2020. Kaze umakuru y'uno musi nayagizwe ningingo nkuru zikurikira. Wikinyobwa cagahawa ngo ni kinyobwa gifise akamaro kanini mu buzima bwa kirema muntu. Ivyo navyo bikaba bivugwa na bamwe mu basanzwe bateka ako gahawa. Abakora akazi ko kudandaza inyama babona yuko ako kazi kariko karabasubiza inyuma cyane. Ivyo navyo bikaba biva ukuntu ngo bizitera zizimba ndetse ngo n'abazifungura bagafata amadeni hanyuma ntibihutire kuyariha. Murano makuru muraza kumva n'amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Armel BIGIRIMANA ngirande bashikirize mu buhinga bw'ivyuma teko dufashwa na ndayizigiye. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM. Ndasubiye kubaramutsa. Wikinyobwa cagahawa ni kinyobwa gifitiye akamaro abatari bake nkuko bisanzwe bivugwa na Ismail ateka gahawa ati abaza kukanwa muri kino gihe ntibarakamenyera. Akanavuga yuko kandi basanzwe gafise akamaro kanini mu buzima bwa zina muntu, ariko kandi akabona yuko abantu benshi batariko barakamenyera. Akagira ko anavuga n'ukuntu ako gahawa asanzwe agategura. Reka tumumvirize. Turabimazemo imyaka 3 tubikora kandi biradufasha kubera ko buri byasara byose bifasha umuntu gusuka mu buzima bukebuke. Gusa nuko bitaratera imbere cyane iby'agahawa abantu ngo babimenye bamenye n'akamaro kavyo, gusa bariko baratera babimenya biradufasha kabisa bukebuke. Irafasha mu bintu byo kuzibura imici no gupunguza ubucafu mu maraso, kafasha kuri gripe ujya muntu akorora inkorora ikazibira mu gikiriza kumva babara asizemwo ubuki indimu kacacanganya kamwa biramufasha cyane canke amanji. Hanyuma hariho gahawa gacemusa amaraso kaca bituma amaraso atembera neza mu mitsi. Hanyuma hariho teveri ifasha ibintu byisi abantu bagitangura byarabagora cyane kuko ari ibintu birura nta kintu kiryose muri byo byose kirimo. Ko natangawizi duteka ntabwo dusira mu isukari kuko isukari niyo hayirica abantu bese tuyiteka uko nyene iyo nyene igaragara. Kubwo rero birura abantu bese byarabagora cyane, ariko bagiye baramenya akamaro nk'unkoye rimwe akabona biramufashije, nk'unkoye agasubiye akabona bigiye bimufasha, bagenda bamenyera akabwira n'uwundi kugeza aho ubu aribo basigaye bandondera wumva afise ikibazo nk'imunda mugongo akandona tubona bamufasha gute nkamufasha. Ubu rero bariko babimenya kubera ko bonyene ubwabo baragenda babwirana bigatuma abantu bese bamenya akamaro kavyo. Intambamyi za mbere duhura nazo muri aka kazi kacu ukuntu abantu bese bakengera kano kazi uvuga babifata minego bakona ko ari ibintu bisanzwe ntibabizi agaciro nk'ibindi vyasara. Kese uzobona abantu bese asima ko yoza guhonza igihe cyose ntaharura ati ibintu bigugwa mu isoko kuko ibi byose dukoresha bigugwa mu isoko kandi bigakoreshwa amakara n'ibindi bikoresho ufise udukombe tunazimvye dufise amatremusa amabirika masafuri ibi byose n'ibikoresho dukoresha. Aranavuga kandi yuko muri abo baza kukihereza harabaza bafata amadeni ku bwishi kandi ntibashobore no kuyariha. Hakavuga kandi ko ari nabaza baborewe bakasanga bariko baramwononera ibikoresho, ivyo navyo akabifata nk'intambamyi muri ako kazi kiwe. Aravuga kandi ko bafise n'umugambi uzokorera mwishira hamwe ndetse ngo muri ico gihe akazokwitura leta kugira ngo ishobore kumufata mu mugongo mu gihe bazo bagiye mwishira hamwe n'abandi. Reka tongere tumutega amatwi akayavugiye kuri mikro ya Hawabukuru. Hari abantu usanga bagira ibintu by'ubwesura kazaha akagidene akasamira ku kindi kiziwe ko dufise ibiziwe havyisi bisika 5 avuye kuri iki kiziwe canza zabakaza ku kindi ahakacahe bahose akagenda ajya amadeno gahura niyo kamere yiwe. Izo rero n'intambamye tugenda duhura nazo n'izindi ntambamye nk'umuntu araza yaborewe ntamenye ko ahatarakabare gasangaza gushwanira jewe ubicuruza akamena ubukombe gasanga nyene bigenda bitwononera ibikoresho byacu. Mu bisanzwe isira hamwe gukorera hamwe ibyo turiko turavyiga kandi twaravyumvikanye ko gusa nk'igukorera mu runani twaramaze gukorera mu runani dusigaye gusinga gasira hamwe kugira ngo umuntu uze turamenye ico tubica cofasha umuntu afise nk'ingorane cabure uwari wese bagize intambamye kikamufasha. Ibyo twaramaze kubivuga no kuri leta nkuko ari umuvyeyi nitwamara gusinga ku gasira hamwe tuzoyitura tuyisabe ibyo tuzobatona ko bikenewe kandi turizeye ko leta izodufasha mu bwoko igihe cyose yamifata mu mugongo abantu bafise ico biyungunganya cabure
bahuriye hamwe mu gasirahamwe. Tukiri makuru nyene y'iterambere ngo kuyanga inyama navyo ngo ni igikorwa ngo naco nyene kitarimwo akarusho kanini cyane mu gihe abagakora bavuga yuko atakintu kinini babona bariko baragakuramwo ngo aho ntibiyo kwibagira no guhomba ngo navyo bikaba biva ukuntu inyama ziduga ibiciro ngo ndetse batibagiye ngo nabaza kuzihereza hama bagafata amadeni kubwishi. Tega amatwi Hakizimana asanze akora ako kazi. Giye kuraba kazi igenda kamazemo irashika imyaka ndwise novuga ko ari imyaka myinshi ariko simike. Kuri iyo myaka kubyo maze iminsi nkora nyene kuri kano kazi sinovuga ngo karusho kare ariko uko biri kose umuntu mu muryango kugira ngo arabe ko yoronka n'igihumbi cyo kurya nubwo kagenda kabamwe intambamyi tukunze guhura nazo hanini nkaka kazi k'inyama nko muri bino bihe keshi na keshi usanga zizimvye ziri ku biciro birebire urashobora no kudandaza ukabura n'igihumbi cyorenga ku mutahe uba wakoresheje kandi ufise umuryango ugaburira birashika nk'ubuje nko muri iyo myaka ndakamazemo sinovuga ngo hari ikintu kinini noba ndisumbura kubyo noba maze kurangura kubganje nk'ikintu cyambere na mbere gikenewe nuko ibiciro cy'inyama byopunguka kugira natwe tuyangira hano ku maresitora kugira turonke n'igihumbi twitungishe mu muryango kuko nk'ibi biratwara amadepase bivanye nibe turangura mu isoko ukabusanga ushize ko depase y'amakara imigeti munyu birashika n'abantu bamwe tukunda kuba turiko turagaburira usanga keshi na keshi kunda kugenda bataturisha ukabusanga nivyo biri mu ntambamyi by'akazi uriko urakora igihe agiye ataturisha birashika akabara umuntu utazi urumva abagiye ayo abari muyo bita ko upoteje kandi titeze no kuronka izindi ntambamyi nazo zihaba nuko rimwe na rimwe nk'abantu tuba dusanzwe tumenyeranye ngaha arashobora gufungura aje gufungura akavuga ati amahera ndakuzanira ukasanga aho kukuzanira nta byakoze niyo muri ko mwishuzanya ukasanga hariho bimwe yitwaza ko adashobora kuguha nkayo mahera urumva umukuyorohereza urashobora guheba naho biruko rero aratera kamo abagaya akazi ngo akazi kariyo kose mu gihe gashobora kuguhemba neza kokongera akagaha ico ufungura ngo badashobora kuguherana ngo ntawo gagaya canke ngo akinube ivyo navyo ngo biragutuma ngo ushobora kubana neza n'abandi ngo batagenda kwidogera yuko ugenda urabarira amadeni ongera mutega amatwi Hakizimana akabara amakuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Umuntu agaya akazi no kuvuga nta terambere abashaka mu gihugu kimwe akazi iyo ukariko uko kaba kari kose kagukingira vyinshi karagukingira amadeni kagagukingira uburara nimba ico gihumburose kiragufasha kugira ngo ubeho mutariko murashwana n'abantu kubera urabona iyo utafisa akazi usanga utoye ikintu kwa kanaka ngo ndakuzanira kumbe ni boyes ko rukoresheje urumvira ku kazi uburi ku kazi ntihabura n'ijya musoro nka n'igihumbi 2 bikaba bigukingiye vyinshi. Reka amakuru yacu tuyabandanize makuru avugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko tukaba tugiye kuyashikizwa na mugenzi wacu aho ndayiragije. Reka no makuru tuhere mu yavuga mu Burundi aho leta y'u Burundi yarayitangaje abantu 40 bashasha abanduye umugera wa corona ubu bitigiri bitangwa n'abategetsi byose hamwe by'abanduye ni 144 ibiharuro bitangaje mu gihe hari imiryango itari mike ikomeje kwidogera yuko hari ababo bahitwana no mugera ariko leta ntibashire mu bishwe no mugera akaroro ko hafi akumupadiri wo mu ntara ya Rumonge yapfuye ku munsi wa kabiri w'iyindwi ku maziko yiwe abakoreye bose bategetswe kwikingira nubwo atigeze afatwa nk'uwagwaye umugera wa corona kuko abakorana n'inshuti bari bamugwaje baremeje yuko yari afite ibimenyetso bya corona amavu y'uwo mupadiri n'imiryango itari mike iremeza ko abantu bawo bagwara akagira n'abahitanwa n'icyo kiza ca corona ariko ntibashige mu bitigiri cy'abagwaye canke c'abahitanwe naco ku munsi wa gatatu w'iyindwi umukenyezi yahora atwara gisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa mari Bujumbura inyuma y'imisi yaramaze ariko musego amakuru avaho nyene Ingozi nuko yari afite ibimenyetso by'umugera wa corona kandi n'ibitaro byarungitswe ko ikwajeje kumwakira byari byamaze kuronka amakuru yuko uwo mugwayi afite ibimenyetso bya corona Ingozi nyene nubwo bitaramenyekanwa cyangwa bishigwa habona n'abajeje amagara y'abantu abanyororo 4 n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho nyene barapfuye mu ndwi 2 za mbere zo ku kwezi kwa gatandatu inyuma yaho
kuboneka ko ibimenyetso by'ikiza cya corona. Tukira nyene mu Burundi, Amerika yarafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku barundi bose kiretse izihabwa abadiplomate n'abakozi bakorera amashirahamwe mpuzamakungu bazozihabwa bamaze kwerekana ko bagiye ku kazi mvamahanga. Mu itangazo ryashizwe abona no munsi n'umushikiranganje bujejwe umutekano wa Amerika bwavuze ko ico cemezo cyatanguye gushirwa mu ngiro ku igenekerezo rya 12 kuno kwezi kwa gatandatu. Amerika yo ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanse kwakira abarundi birukanwe ku butaka bwayo. Leta ya Amerika isigura ko yasavye akatari gake Uburundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru, ariko Uburundi ntibwigeze bwishura ku makete bwarungikiwe. Ayavuga muri Kenya naho igihugu ca Kenya cyatowe kuri uyu munsi wa kane gusasa ku kanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iyi ntebe ya Afrika Kenya yariko iyihiganirwa ko n'igihugu ca Djibouti. Kenya igiye kuzosubirira Afrika y'Epfo yari muri ico kibanza. Kenya kandi yari ishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihe Djibouti yidoze ivuga ko ariyo yari ishigiriwe kubijanye n'isimburwa ry'ibihugu. Kenya imaze kuronka akaryo katari gake ko gusasa muri ako kanama k'ibihugu baka Afrika kajejwe umutekano n'amahoro ku isi. Ku munsi wa gatatu ako kanama karatoye ibindi bihugu 4 bishasha bizosasa muri ako kanama ka 2021 na 2022. Ivyo bihugu ni Ubuhindi, Mexique, Norvege na Ireland. Inama yaho ni ijejwe umutekano igizwe n'ibihugu 15, 10 atari ntayegayezwa na 5 bikomeye bitigera bisubirizwa kandi bifise igihagararo gikomeye. Navyo ni Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayavuga muri Sudani y'Epfo, Sudani iragabisha ko umwanya n'umwanya amatati afatiye ku rugomero ruriko rugubaka na Ethiopia ku ruzi Nile ashobora kongera kwaduka umwanya n'umwanya. Ico gihugu kigabisha inyuma yaho Ethiopia, Sudani na Misiri byanse ko vyumvikana ku ruhara igihugu cyose cogira mu gushira amazi muri urwo rugomero na nyarijya ibyo bikorwa byotangura vuba. Ethiopia ivuga yuko byanka byakunda bitarenze ku kwezi kw'indwi bizotangura gushira amazi muri urwo rugomero. Ni mu gihe Misiri iza yari tuye akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yagiriza ahanini Ethiopia gusa ngaho ishaka kwiyagurira urwo rugomero no kwikorana ibikorwa byo guheraheza kubaka ku nyungu zabo. Ku ruhande rwa Sudani basaba ko haba ibiganiro bidatevye mu ntumbero yo kwirinda amatati ashobora kwaduka ku buryo umwe wese ashobora kubahirizwa mu mutekano wiwe. Sudani isaga imbere yuko haba igihugu na kimwe gishira amazi muri urwo rugomero, impande zose zobanje kuja mu meza y'ibiganiro zikumvikana. Ayavugwa mu Rwanda naho ko buragenda neza mu gihugu ca Rwanda, aho nyuma yaho leta y'u Rwanda itangarije kurekura ingendo hagati y'intara n'igisagara ca Kigali, uretse ibisagara vya Rusizi na Ruvuvu bihana bibe na Republika ya Kongo ndetse n'akarere ka Kirehe gahana imbibe n'igihugu ca Tanzania. Kuva rero ikiza ca corona kigabanukiye, ubu igihugu c'u Rwanda kiriko cisuganya mu by'iterambere naho cyari kiziziwe no mugera. Aho nyene mu Rwanda umushikiranganje ajeje ubuzima bw'abantu amenyesha ko abakora ubukwe ndetse n'abafata ingendo zitandukanye mu ndege baragiye kubirekurirwa vuba bwangu. Ayavuga muri Uganda, leta ya Uganda iravuga ko yaburijwemo igikorwa cyo gufata ku nguvu mu Uganda umusirikare yahoze ari mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uganda nyene iravuga ko imodoka yari itwaye Joel Mutabazi yarahagaritswe mu gihe yariko ija ku kibuga c'indege inyuruje. Joel Mutabazi umushikiranganje yajejwe impunzi muri Uganda avuga ko leta ya Kigali itigeze ibanza kubaza leta ya Uganda canke HCR mu ifatwa ry'uwo mugabo. Uganda kandi ikavuga ko mu gihe idashigikiye abakora ivyaha ngo nishobora kwemera ko haba ihonyango ry'amategeko rya
bwa kiremwa muntu. Joel Mutabazi yigeze kandi kugira ibibazo by'umutekano muke mu mwaka uheze igihe abantu batamenyekanye bagerageza kumurasa mugabo Imana irakinga. Ico gihe leta ya Uganda yaciye ifata ingingo yo kumunyegeza muri hoteli mu mvo zo kumukingira umutekano wiwe. Kuwa 20 ruheshi niho abantu bambaye nk'abasirikare baje kumenyekana nk'abapolisi baje muri hoteli baramufata bamushyira mu modoka baramutwara, ariko abajejwe gukinga impunzi muri Uganda barabatesha kuko ifatwa ryiwe ritari rikurikijwe n'amategeko. Joel Mutabazi yaciye asubizwa i Kampala, ubu akaba acungerewe n'igipolisi muri Uganda. Aho ndahiragije amakuru yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku bwa Radio MagaraTimesFM. Reka tugushimire aho ndahiragije kuri ano makuru wadutorokanirije, akaba naha tugarukirije amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire namwe mwantu muduteza abiri, nkengurukira uruganda rwa Radio MagaraTimesFM badutorokanirije ano makuru. Armel BIGIRIMANA nje nako ndabashikiriza, mugira mu mubahwe. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM.